Stars News. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Hit Stars News. Ikiganiro nama ndabazanira buri munsi bishasha by'abaririmbye canke abandi bose bagize industry ya 257. Tukaba turi kumwe n'umwigeme wo muri industry ya 257 Novuga ati akora ibintu byinshi reka ndaza kumuhakanya kugira ngo ashobore kuvivugira byinshi ko mbure tumuzi nk'umukwin video canke tumuzi nk'umuririmvyikazi hari n'ibindi byinshi we bakora reka tubwira tumuhe kano kugira ngo ashobore kumenya wewe uri kuradukurikirana umenye byinshi bimwerekeye ni TILAND the super lady aya ni mazina yayivugira ndabaramukije nanje ndabaramukije cyane meze neza yego ndaho uraberewe cyane TILAND merci beaucoup TILAND asanzwe afise umwambika canke ni TILAND ariyambika kuko asanzwe ari n'umumodo urumva vyose aravyishoboreye yego uretse ko tuzi TILAND ko mu queen video ma video menshi yagaragara nk'umuririmvyikazi ni kihe kindi kintu TILAND akora bon TILAND no muririmvyikazi no en fait hole bu queen video yarayihevye siakiriko ariko kugeza ubu arafise abakoresha bandi atanga mu ma video atandukanye ibintu nk'ivyo hama TILAND no mu modo nkuko nari nabivuze TILAND no mu styliste ego ibintu nk'ivyo duheruka TILAND ari muri Master Music iyo bagikorana nabo mwibanga canke bimeze gute TILAND ego nivyo bamuzi ko yahoze muri Master Music yani ko bizwi ko yahoze muri Master Music uretse ko hariho nibikorwa yahakoreye nk'indirimbo yitwa narafashwe ego yarabayeyo nk'uwo mu muryango waho ego kandi na nubu ntakira fight my family ego uretse ko bunye sinzi ko no bivuga ofete ntituri en contact cyane nayo gose yego uyahisemo kwikorera ukwiwe yego tugarutse ku kibazo caba queen video mukoresha ni ciyumviro nabonye muri kimwe mu vyiyumviro Master TILAND nabonye apostinga kuri Facebook canke imbuga ngurukana bumenyi presque ziwe zose avuga yuko ari kwaregeranya abakobwa baba bafise ingabirano bon bashobora kwactinga mu ma video no kuvuga aba queen video none bimeze gute nawe kufise ico cifuzo mu bikora nka Master Music en groupe canke numwe wese yagize ico cyumviro canke mwagihurije ko muri babiri so cyiyumviro ico ni cyiyumviro je niyumviriye kuva kera kandi nacamanye kuva kera en tant que nari nsanzwe ndumu queen video ico ni cyiyumviro nari nsanzwe fise kuva kera ofete namye nifuza kwegeranya abakobwa kuva imyaka nk'abashinda bashire hamwe ndabakoresha uko nari nzi yuko igihe n'igihe kizogera nkahagarika ubu queen video ariko atari uko nzoba ndavyansa ariko nzoba ndabikunda umva nari narahisemo yuko nzokwegeranya abakobwa nkabakoresha kuko ni ikintu nakunda cyane rero kuba wewe yarabipostinze kujya peut-être ko ari nawe nyene iciyumviro ciwa dono kuko umuntu ushobora kumenya ivyo yiyumvira gusanga nawe afise yari projet yiwe yarasanzwe yiyumvira sinzi rero shobora byinjiramo kuri wowe ntaco bigutwaye ubona nka uvuga ati novuga ati umuntu yahoze antwara muri Master Music no musi duhuriye ku ciyumviro kimwe ntaco ubona yuko ntiwiyumvira yuko wewe cyo hava kigira poids cyane kuruta wewe so kugira poids nibisanzwe nibisanzwe kigize poids byo bari vyiza cyane kuko ni ciyumviro ciza sikibi ahubwo kigize poids no ryoherwa cyane ntivyombabaza ko kigize poids niterambere kubigeme kubigeme na cyane bagira ibintu byo queen video ibintu nk'ivyo abamodo yagiteye imbere rero byo bari vyiza gose kandi najewe ku bwanje ndifuza yuko n'ivyanje vyotera imbere yego kuko sinoba nkora kugira ngo bigume inyuma naje ndifuza yuko bije imbere
Thailand nk'umuntu tuzi nk'umuntu basi tuvuge uvuga yuko wahevye ubukwe video none muri uno mwanya Thailand tuvuga ati afise carrière yo kuririmba gusa canke hariho nibindi kuko tubona yuko nibindi tuvuga ati wabijemo nka surprise ibindi vyose tuvyitege canke tukumenyere nk'umuririmvyikazi. So Thailand no muririmvyikazi ni umumodo ibyo yarabikora kandi arabishira mu ngiro ni bintu asanzwe afise muri we. Yego hama ikindi naco kuririmba so uvuga ngo ni ikintu atanguye ubu nkuko uvuze ngo ofete ngo ni ibintu ninjiyemo surprise si ibintu atanguye ubu kuririmba nabitanguye en 2016 ofete si ibintu bije muri 2020 ni ibintu byatanguye muri 2016 ya niyo mpamvu rero ofete narahisemo kuca nkomeza kugira iki kuririmba. Yego Thailand kuririmba nivyo ariko hanini nturi kuragaragara cyane kuko hariho novuga ati ni surprise kuko nitwari tuzi kufisa ingabirano nk'izo nyinshi kuko mu mwanya umwe turabona mu Queen video wundi mwanya ariko araririmba nico gituma misemwe kubaza ati tugufate exactement nk'umuririmvyikazi canke nk'umumodo canke twitege nibindi birenze ivyo bibiri. Bon Thailand mufate nk'umuririmvyikazi w'umumodo ivyo birakwiye kuri Thailand biye cyane. Thailand la super lady indirimbo Fight for You yarigeze kuba yarakorewe muri Master Music nikihe catumye wiyumvira ko uhindurwa ukayijana kwa Plata kugira ngo uhindure beat byagenze gute ni yihe mpamvu nyamukuru yatumye uhindura irya indirimbo yahe Fight for You? Ego nari narayikoze ariko narahisemo ndavuga ati no bivanye nuko yatevye kuva muri Master Music nanje nkaba nari nifuza kuhayariza indoto ziwanje ofete niyo mpamvu nahisemo kushanda ijana handi kuko ubufasha ntibwari hajya honyene nahandi bari bashoboye kumfasha urumva nico rero narahisemo kujana muri best way komsa barabinkoreye kandi barabinkoreye neza. Thailand winyumvira yuko ari giki catumye indirimbo yawe iteba muri Master Music? Ntavyonzi bro. Ntiwabajije? No, nta numwanya nari mfise kubibaza ofete. Okay, Thailand la super lady novuga yuko hariho abaririmbyi novuga ati bamaze no gufatisha mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko Thailand super lady yandikira indirimbo zabo atareka banga ni nk'abandi. No ofete ivyo ni ibintu kwandikira umustar ni ibintu bisanzwe ariko si ngombwa yuko ndayivugira kuri micro ntibinakenewe vraiment swat bo bari bo bavyivugira sava ariko jewe sinshobora kuvuga izina ry'umuntu banandikira ariko urazi ko hari habo wandikira ivyo ndabikora cyane Kwego tuyumvira yuko iyo uriko urandikira umuntu bigusubiza inyuma wewe ugasanga uriko uraduza uriya muntu ico no wari uciyumvira kenshi canke uvuga ati reka mfashe naje bazomfasha ntibishobora kunsubiza inyuma kandi ateye imbere niterambere kuri twese rero kunsubiza inyuma ntibishoboka ko niyatera imbere nanje nzishima uko azoba ari ivyo namufashije. Yego mbe hajya Thailand la super lady arafise management arimwo canke bimeze gute kubera umengo sinzi ukuntu bimeze arafise management arimwo canke wenyine avuga ati jewe ndavyikorera nka jewe Thailand bwanje. So Thailand nta management sorry so Thailand nta management afise nta management agira kandi by'ukuri si kuvuga ngo ntashaka ubufasha arabukeneye si kuvuga ngo ntabwo akeneye arabushaka. Yego ariko kuri uno mwanya novuga ati Thailand nta management agira akora kubwiwe wenyine. Yego tuvuga yuko arico gihora gituma ama video yiwe atanyaruka kugaragara kuko kenshi utangura uduhereza audio mu nyuma tugaca tubona video tuvuge ko arico gituma gikuru. No sico gituma kuko gusohora audio ivana na programme y'umuririmbyi wenyine ubwiwe arashobora kuyumvira gutangura audio canka après ufata agatangura audio apagasohora video canke akabilansa vyose cyarimwe rero bivana na nyene indirimbo kwaba yashatse kubigira.
Super Lady, turamaze kukubona uri umwe mu bigeme bari muri association canke novuga ati groupe y'abaririmvyikazi b'u Burundi. Ni kihe kintu uvuga ati ino association canke ino groupe turimwe y'abarundikazi b'abaririmvyikazi imaze kunyungura canke imaze kumfasha canke ndabona yuko ifise vision kanaka izonshikana? Yeah. Vraiment aho ijya association niyo ya groupe niyo kuko yaratumye ngiringa umukino aho fete nico niyo groupe novuga ati yaratumye TILAND agira inguvu cyane kuko yarampaye intege. Bon nyuma yo kurekana n'umukobwa twahora turirimbana ijya ndirimbo ya mbere narafashwe. En fait novuga yuko iyo association our power yarampaye inguvu nyinshi cyane irambwira ati urashoboye kora wenyene birakunda birashoboka. Naragerageje cyane yarampaye inguvu cyane arico kinatuma ibi bikorwa biko biragaragara muri no minsi. Vraiment novuga yuko ari intoze ari association vraiment imeze bien kandi nkanamahamagarira n'abandi babo batarayijamwo baje banyaruke vraiment kuko turahana courage bose. Super Lady, kubera iki groupe ya By the Whiters itagiseruka cyane kuki mutakiri kumwe n'ujya wundi mwigeme yakora mwakora? So nitukiri kumwe kubera ko yahisemo gufata izindi ngingo ziwe ku buzima bwiwe. En fait nshatse kuvuga yuko yarahevye umuziki ntakiri mu bintu by'umuziki yarabihevye. Yego. Ariko nawe hari amafoto deretse kubona agaragara ubatizwa sinzi ari eglise usengamwo irakurekurira gukora ivyo akazi kawe ka misi yose kuko hari andi ma eglise uvuga ati no uri ngaha anye kirazira yuko ugira ibinyi nabiriya anye birakorohera cyane. Nibaza yuko umuziki nakazi gusenga navyo ni inshingano za buri wese. Ufite buri wese ariho turadego mu butandukane bwacu bw'amadini dutegerezwa gusenga kandi gusenga ntivyo kubuza gukora akazi wowe usanzwe uba wiyumvira gukora. Hariho umwanya wo gusenga ndagenda nkasenga nk'umukristo hama après habandanya akazi kanje k'umuziki. Rero ntaco bishobora kumbuza na kimwe kuko nabo bonyene ubwabo baratahura ko arakazi barazi ko arakazi. Ufite rero sinumva yuko hari ico byo babitwaye gukora umuziki no kuja gusenga. Ico ni ibintu bisanzwe ko bose barasenga abasitari bose barasenga. TILAND biravuga yuko ari umwe mu bigeme bakundana n'abastar canke abantu bari bagize industry ya 257 kandi bikavugwa neza yuko indirimbo nyinshi aririmba abari inspiration yo novuga ati abari true story. Nashaka kubaza inspiration ya Fight for You. Abasitari bangahe abaye abasitari bon umuririmbyi wese aririmba indirimbo aririmba iba ari inspiration soit ku buzima bwiwe canke ku buzima abona. So fight for you ivuga ku buzima bw'uwo ari we wese ari mu rukundo siko. Ovete ni inspiration nakuye ku bandi ko ndabibona abatifuza guhomba abakunzi babo bakemera havuga ati I will fight for you. Ibintu nk'ivyo rero mu bisanzwe kuvuga ngo ni it's my true story sivyo. Yego mu rundi ruhande byo shobora kuba ari ivyo ariko sinzi no bivuga mugabo kuko jewe sorry. TILAND urashobora kumfasha ukaririmba igitero ca mbere ca Fight for You zobkot ikore mu gahogo kugira ngo bumve yuko bari kumwe na TILAND la Super Lady. Abansi barakaka mu rukundo niyo mpamvu nabigize ibanga. Urukundo nkunda n'umugisha oya sinobihisha utera wanje mutima kwikinisha. Uri nkora mutima karugira ndamushima
kuko wankuye mu mwijima kuba waramuje nawe ukunda si umukino n'uburemere bwagonda buzi ndaruha agaciro s'agahemo ubwina mu mutima ndabizi ishari ryabo ritubera impamba rigaburira urukundo rwacu birengagize wigira utabona dukomeze twiteho ibyacu kuko ngukunda ntitangiriye nkakwiha ntakwigereye. Wow. Bas. Ntabwo bafise umusheri ngaho gwamwumvisha kano ka voice. Guys. TILAND ndagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe. Ndashaka uvugisha abafanzi bawe canke abakunzi ba DFTV bariko baragukurikirana muri uno mwanya. So abakunzi ba DFTV n'abariko barankurikirana muri uno mwanya mukomeze gukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV. Ni TV nziza cyane bashikiriza ibintu byiza cyane rero ntimuyive inyuma komeza muyikurikirana naje ubwanje mukomeze kunkurikirana yego kuri channel yanje ndahari TILAND official. Nta zindi mbuga ngurukana bumenyi ukoresha Bon kuri Instagram ndakoresha nyene TILAND official yego rondeye TILAND official chumbona TikTok nuko nyene yego niyigezweyo hama Facebook ni TILAND Burundi page yanje ya Facebook nayo ni TILAND ryonyene yego. Reka shimire mwese mudahengeshanya gukurikirana ibwanica kuri DFTV mwari kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Hit Stars News mukazokwama mugishikirizwa na jewe nyene Dinye Delicia aka Double D the youngest presenter in our country. Ndabaseze rero mubandanye mukurikirana ibwanica bica kuri DFTV mutibagira kora subscribe like and share mukomanta kugira ngo tumenye byinshi mwifuza bivuye kuri DFTV. Ciao. DFTV. Tunda juhudi.